Kaze kandi bakunze Pam Channel TV mu kindi kiganiro cacu Smart Mind. Nkuko dukunze kubivuga ufise Smart Mind kugera kure birashoboka. Uno munsi tuza kwakira Bosslady by'ukuri en vrai sens du terme. Ni Uko Gretta iradukunda asanzwe yatsindiye ihiganwa Bosslady mu mwaka wa 2021. Mbe byagenze gute kugira iryo higanwa aritsinde? Nuyuhe mugambi yashikirije uyo mugambi wagenze gute kugira ugire? Kaze tuyage nawe muri kino kiganiro atubwire byinshi kugira nawe bigufashe kuva aho uri ushike handi. Kaze. Kaze Gretta iradukunda Bosslady nagashireko. Murakoze cyane. Hari abantu benshi bamaze bakoresha iryo zina ati Bosslady kubera peut-être ivyo bakora canke bobo biyumvamo, ariko uri Bosslady kubwihiganwa wagiyemo kandi ukaritsindira hama kubwo n'umutwe wakoresheje mu gushikiriza umugambi. Kubatazi uko byagenze Bosslady kuri wewe ryavuye. Bosslady aho ryavuye mu mwaka wa 2021 Econet Wireless yaratunganyije higanwa ry'abakenyezi abakobwa bafite imigambi hama byari bijanye na le 8 mars umunsi mukuru w'abakenyezi. Hama muri iryo higanwa twara abakobwa ndwi twagabura miliyoni 10. Hama muri iryo higanwa naragize amahirwe ndatahukana ikibanza ca mbere. Hama competition y'isi mice myinshi harimwo ubwa mbere gushikiriza umugambi wawe kuri Facebook, hama abantu bakaraba umugambi bakawushima. Imigambi yarabwe cyane igashimwa, niho twaca tuja muri phase igira kabiri, naho nyene twaratogwa abantu bagaruka mu message bakavuga ati je nashimye n'umugambi ndawutoye. Mu nyuma yaho naho muga twarashikanaho tugashika imbere ya jury barashaka byari sur 60%, tugashikiriza umugambi wacu hama bakaraba ingero ushobora gukorwa bakawuha amanota. Mu nyuma barashikiriza abondwi bashitse mu gice ca nyuma. Bravo. Muri ico gice ca nyuma urisangamo. Wari washikirije umugambi wowe? Umugambi wanje je nanashikirije niwo na mugambi ndiko ndakora muri kino gihe yari uwo kugwanya icatsi cimeza Jacinthe mu kugihingura. Tukagihinguramo ibikoresho bijishije, ari byo gushariza, ari byo gukoresha mu nzu canke ari byo gushaza. Eko niyo mugambi nanashikirije. Urakoze cyane, ni naco gituma cyatumye tukurondera uno munsi kugira utuyagire ingene uri kuriteza imbere ukanakingira igisagara cyacu n'ikiyaga cyacu mu kugwanya ico cyatsi, ariko benshi bataramenya ingaruka y'ico cyatsi n'ingene gushobora kuba gitera ingorane muri kubidukikije. Rero Gretta, kubatazi Jacinthe ni giki muri make? Muri make Jacinthe ni catsi gikurira mu mazi, mugabo mu bisanzwe nticagenewe kuba mu nzuzi canke mu biyaga. Ni nka parasites, ni une plante parasite. Hama kikaba uko iri parasite ko tuvuga yuko itageneweho irafise ivyo yonona. Ubwa mbere bwo ni catsi bwa mbere kigwira cane gose. Hama uko kigwira kiragira ico bita abamaze kuyibona ni ikintu c'igitapi. Ico gitapi kaja hejuru y'amazi. Utanabiza ari ahantu hatewe cane urashaka kubaza ko ahantu atani kiyaga gihari. Consequence nuko umuco ntusubira gushika mu mazi, hariho ibinyabuzima bitandukanye bikurira mu mazi kubera umuco ushobora gushika. Donc ivyo ni bimwe. Ikindi Jacinthe ikica kiba nk'ingaruka mbi iyo nayo nyene iri decompose irabora. Uko kubora bituma amazi aca riche en azote, mu byunyunyu azote na phosphore. Ivyo rero biratuma amafi apfa. Donc ubwa ko acabura ingena hema hamara himaze kuba nyinshi ku bantu ntibasubira kwideplacer, ntibasubira kugenda kubera uko kuntu abarovyi ntibasubira kuroba. Donc nico Jacinthe harabo bamaze kukibona, haraba atarakibona. Aha mu Burundi kiri cane kuri Lac Tanganyika, ku kiyaga Tanganyika. Ico naco catanguye gushika mu Burundi kuva 1990
merci. Ndumva ni icatsi gifise ingaruka kuri twese, urumva deja ikiyaga kimaze kubora, ikiyaga kitagira impact mbi ku biremwa biri mu mazi, hama natwe ugasanga bitugashikirwa kutaronka ivyo dukwiye kuronka bivuye mu kiyaga. Ariko muri uwo mugambi nyine mu kugwanya rero mwaciye mushinga ishirahamwe ryanyu musanzwe munarongoye rijejwe kutagwanya cyane ngo ivyo, ariko guhingura ico cyatsi mukagihingura ku buryo kiba kingira kamaro encore plus ku buzima bwacu, aho mwamufise musanzwe murongoye ishirahamwe ryitwa Jacinthe Art House. Kubatazi Jacinthe Art House ikora gute? Ego, Jacinthe Art House ngo nikora ubwa mbere ni ishirahamwe rikora ibikoresho bikozwe mu buhinga, nuvuga les objets d'art, hanyuma akaba ni ishirahamwe byo gukingira ibidukikije. Tubikora gute? Dukora mu bikorwa byo gusukura ibiyaga, gusukura ikibiyaga na cane ubu aho turi haduhagaze ni kuri Jacinthe. Hanyuma muri uko gusukura niho ca dufata iyo Jacinthe twaronse tukayihingura, tugakoresha ibikoresho bitandukanye bikozwe mu buhinga bwo kujisha. Twe tubisha mu migwi 3, hari ibyo gushariza, hari iby'ibikoresho bitandukanye. Mu gushariza turashaka kuvuga ry'amakorbeille yo kumanika, amavase, hanyuma mu byo dukoresha hariho amapoubelle, hariho amarangeur de bureau, hariho amarangeur de salle de bain, ibintu nk'ibyo. Hama hariho n'ibyo gushaza mbwa ntiturahagera, biri mu migambi aho dushaka gukora amashapa abantu bashaka kwambara muri été, amasandale, amashakoshi. Ego, hanyuma ikindi dukora nuko turaterera no mu iterambere ry'umukenyezi w'umunyabuhinga, abo dusanzwe dukorana bakora ibijanye na vannerie. Hanyuma ikindi twifuza gushika mu Kirundi ciza ni kujisha, abakora abakenyezi b'abanyabuhinga mu kujisha. Ego, hama ikindi ni ico gukora ibikorwa byo guharanira ibidukikije. Mu kushinga rero no mu gukora ivyo byose ndumva ko harimo ibikorwa byinshi n'ibisata bitandukanye. Nikiye kibazo cihariye mwashatse gukemura mu gushiraho izo departement canke ivyo bisata byose mukoreramo? Ivyo bisata byose bishingiye ku kintu kimwe, nico gukingira ibidukikije. Nico cambere nko mu bijanye na n'ikiyaga Jacinthe, ihangiro rya mbere niyo kugabanya umurindi wigwirirana, kuko sinovuga ngo ubunyene ngo tugira ngo duhagarike ngo Jacinthe yose tuyirandure, bizodufata imyaka ingahe. Ariko aho ribasi iyo dufise ubu ntibandanye igwirirana, iyo niyo hangiro hanini ya dufise. Hanyuma nitwamara gustabiliza tukavuga ati iyi inke irahari, ni dufise reka naho twiga uburyo bwo kwirandura burundu ku gitabandanya itera inzuzi. Nizihe ngaruka ico cyasi info muvuze ati nimushaka ko bibandanya, ingaruka zobizihe hamwe vyobandanya kugira abariko baradukurikirana babone réellement le danger ihari info ico cyasi cyo bandanya kidurirana? Je wakarorero no gatanga kubiri nko mu bindi bihugu, nk'abamaze gushika mu Buganda barazi ibice bimwe aho ku kiyaga Victoria hariho ibice atamuntu ntumwe agihashika. Donc barahahevye tellement iyo Jacinthe yaragwiriranye ku buryo yarafatanye, ku buryo hariho ibice batagikorwa. Hariho ni novuga nk'akarorero k'ikindi kiyaga co muri Cameroon citwa Dang, aho bobo bagezaho ifi baronka yagabanutse ku bice birenga 30. Bishaka gushika muri Tanganyika iwacu dushobora guhagarika kudashika ahantu hamwe mu kiyaga kubera ico amafi ashobora kugabanuka. Ego, donc n'ibintu nk'ivyo bitandukanye bishobora gushika. Ndumva ko ari ibintu ufise ku mutima canke urukura haranira cyane ko bitobandanya. Oba harabaye uguhura n'ikibazo wewe nka Katia no guhura n'icyo kibazo mu buzima bwawe ku buryo uvuga uti jewe ndashaka guharanira yuko iki kintu kitobandanya bishingiye ku vyo wewe waciyemo personnellement? Bon, nta expérience personnelle no bafise, ariko nakuze kuva nkiri muto ndibuka ko naravye ibiganiro byinshi byavuga ibibi bya Jacinthe. Hari ngambere mu Burundi kuyisamirizi imboresha kure y'igihugu, hariho uwahoze ari umushikiranganje w'ibidukikije Albert Mbonerane
yari yaragerageje gusemerera kenshi hama maze kushika muri université mu mwaka w'ibihumbi 2016 ndatangura kwinteresa ko umunsi umwe ndamenya nuko bashobora kuyikoramwo ibikoresho byo mu butinya nka by'abigeme l'idée yavuye ngaho bwa mbere cyangwa ati finalement cya kintu turashaka gukoramo ibintu nk'ibyo kandi mba mu turashaka gukingira ibidukikije hanyuma tugakora n'ibintu byiza kubigeme ndagenda kurondera ibyo mugabo sinabironse gushika n'ubu espérons ko arabadukurikira kubikuronse ego aho ndabona ibindi bishobora gukorwa ari bijya byo gukora ibikoresho bitandukanye bikozwe mu buhinga bwo kujisha ego uratubwiye ko hariho n'ibindi wacyumenya ko icyo cyatsi gishobora kuva mu biciye kujisha wowe nka kati wacutangura gukora gute kugira kijya cyatsi ugitore ukironke hamuheze no uheze ugihingure jewe novuga mvugishije ukuri imbarutso ya mbere yari umugambi ifise muri jewe ariko imbarutso yazananye n'ihiganwa Bosslady kubera ko Bosslady cabaye akaryo ko guserura ico ciyumviro ico ciyumvira kiva muri jewe ndagishikiriza abandi abantu baba baramenye yuko mfise uwo mugambi muri jewe hanyuma inyuma y'ihiganwa umva mba ndarose kakabahasha k'imiliyoni 2,500,000 nta citwazo naringa ifise niho naciye ntangura kurondera abantu batandukanye dukorana kukironka aho byari byoroshe cyane kuko kiri kuri Tanganyika hariho n'indi mico itari kuri Tanganyika gihari ngaha nyene mu Burundi kukironka byari byoroshe ntamarani ndagerageza gukurikiza ivyo nabonye ku buhinga ngurukana bumenyi haba mu kugitegura mu kugicanikira hanyuma ndarondera abanyabuhinga ngaha icabwo nico kitavuye coroha kuko byaragoranye pe kuronka abantu bari fiable hari aho twatanguye dukorana ukamenya nyine ibintu biratanguye bimeze neza hanyuma akanyika n'amahera yamaze kuyaronka donc rimwe kabiri byarabaye inshuro dishika kuri 2 ariko mu nyuma ndahaba ndarondera ingene ashobora kubitunganya ndahitamo gukorana n'amakoperative ubu ndafise koperative imwe dukorana ikoperative y'abakenyezi bibubanza gushika ubu dukorana neza turigira hamwe turungura ubumenyi maze gushika aho nkorerana n'ikintu gitunganyije gifise ugitwara gifise no byatumye dushobora gukora ibikorwa neza ku rutonde kuva utanguye uyo mugambi gushika uyu munsi n'ikihe kintu ubona byahinduye haba ku mugambi wawe cyangwa no mu kibano muri societe yacu muri rusange jewe ikintu ca mbere nuko nabonye abantu baratanguye kwinteresa kumva bashaka kumenya Jacinthe ni giki ca kintu kirahari ca kintu ni kibi ico nuko ndagishima kuko ndazi ko ari bashambwa ati yo kiteke ntabyo twari tuzi gushika n'ubu no kunkengera abantu twahasanga basanzwe bakunkengera y'inzu cyangwa batakure yayo baratona ati no nivyo bintu mwe mukora nibiki tukaca tubasigurira donc kuri jewe ni kintu kizima kuko icambere ifo kumanza kumenya ati iki kintu ni kibi hanyuma twe natwe aho tugeze nibaza ko ari cane n'uyu mwaka wa 2020 nuko hari abatwegereye turabafasha gutunganya ibibanza byabo dukoresheje muri ayo ama produits d'office tumaze gushikako ari gushariza ari gukoresha mu bitandukanye ico nico twishimira murakoze cyane hama mwihweje muri rusangi naho icyo cyatsi abantu uno munsi baramaze gutahura ingaruka yavyo mbe ubona abantu aho mwegereye barabona le danger yo kwigumiza muri kutakigwanya le danger kigaruka kumwe naca navuze kugira umenye kutakigwanya ifo kumanza kumenya le danger rero abantu le danger si bashi bayizi naho mu bikorwa byo kurandura tugaragaza gusigura abo turiko turarandura bahafati erega iki kintu ni kibi iki kintu kirabangamiye ibiyaga iki kintu ikicatsi ni kibi turashaka kukirandura tukagikuramo kuko iyo uri kuranabikora babona umengura umusazi donc rero nabo le danger ntibarayumva ni le danger abantu bamanya kuyimenya niho bazovuga ati reka tuyigwanye ariko ikindi noshima nuko nkugwaruka sindi jenyene ndi muri iki gikorwa cyo kurandura ntubu naramenye yuko hari undi gwaruka ruriko rukorera muri Rumonge nawe akora ibindi bikorwa ibindi bivuye muri Jacinthe donc ari mu Rumonge
ndi Bujumbura urumva yuko ni magiriranire hashaka kwa nundi azoba ari Nyanzarake urumva yuko ni conscience iri kiraza mu bajana canke mu bantu. Urakoze cyane Katia kuri kino gikorwa ciza uriko urakora tunagutera intege ku buryo mu myaka cyo randurwa hose kikavaho ahubwo cyaho nyene ndakubwira ndakubaza mu byifuzo byawe mu myaka 5 wifuza ko ico cyatsi cyo bakimeze gute hano mu Burundi cyo bakigihari cyane nimba kidahari kimaziki cyangwa gikora gute? De mu myaka 5 icifuzo dufise nkishira hamwe nico kimwe navuga nico kuhagarika umurindi w'igwirirana yego kuko bifata umwanya gushobora gushika aho kuri ayo mabordure yose cobagiri hanyuma tugahagarika uwo murindi wo kugwirirana kugira ngo mu nyuma yindi myaka izokurikira azoba ari kukirandura rero naco burundu. Merci beaucoup mubandanye mujimbere hama nico gikorwa gishoboke gukunda kugira ico cyatsi kiriko kiratera ikiyaga cyacu nikibandanye kigwirirana. Reka twinjire muri wa mugabane wacu ari wo wanyuma aho tuwita fire questions tubabaza ibibazo bibiri cyangwa bitatu kaze bakunzi ba Pam Channel TV muri kino kigabane cyacu cyanyuma cy'ikiganiro. Katia Gretta iradukunda cyangwa Bosslady kubakuzi cyangwa kubatakuzi cyangwa wowe nyene uko wiyizi nibihe ibintu bitatu byo babikuranga? Ibintu bitatu nibaza ko byabindanga twumve. Ubugwaneza ndakunda ubugwaneza no aramahoro gusangiza amahoro n'abandi ibikorwa munyabikorwa sinzi ko amanda bigendera muganda kundi ibikorwa hama kugira ihangiro determination ico nashatse gushikako ndagishikeko. Hama nikiye kintu uharanira cyane mu buzima bwawe? Kintu uharanira cyane valeur ukubaha le respect. Ego. Yes, merci beaucoup kuduha uno mwanya muri Pam Channel TV na cyane cyane mu kiganiro cyacu Smart Mind. Twakubadije byinshi twebwe twifuza kumenya kuri mwebwe no kuri mu kwishira hamwe ryanyu ariko ndizeye ko hari ibindi byinshi wari wifuza kuvuga biri mu mutima ushaka kugwaruka cyangwa abarundi bashobora kudukurikirana bamenya. Kano kanya nakawe urashobora kugishikiriza ico kintu wumva ko wari ufise ku mutima udashaka kuva hano utakivuze. Jewe ikintu nshaka gusigira shaka kugisigira abajane turi une nouvelle génération kandi dufise amadefi menshi abangamiye igihugu ciwacu aho duca hose c'est à nous kubitorera umuti umwe wese muri domaine yiwe ahaciye on peut faire quelque chose pour notre pays kandi iyo utanguye uraronka abagushigikira nico numva no basigira. Murakoze cyane ati iyo utanguye uraronka abagushigikira nkuko nawe yatanguye harageze arashigikirwa uno munsi ariko arafasha kwitora abandi bakenyezi barafise ico bariko barakora mu byo bize mu byo bazi gukora ni nkuko abihamagariye namwe bwe bakunze Pam Channel TV ko igihe cyose utangura ushobora kuronka abagushigikira. Reka tugushimire cyane Katia Bosslady kuri akano gateka bashoboye kudutera ukaza muri studio za Pam Channel TV kugira utuyagire umenyeshe n'abarundi n'amakungu umugambi wawe nico wifuza ku gihugu cyacu mbere no kwisi. Tubifuza iterambere no gufasha benshi bashoboka muri uwo mugambi wanyu. Murakoze. Yego mwakoze cyane namwe ko ntumira. Yes, dusubire rero duhure kandi mu ndwiza mu kindi kiganiro nk'iki nyene Smart Mind aho zoba twabatumiye ubundi mutumire afise ya Smart Mind nyene kugira agere ku ihangiro yihaye mu buzima bwiwe. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.